Nesta B, Yes bro. ufashe yahe? Ufashe amabegi gisagara cha kurangiye man. Hey Doctor. Uramwengeje kweli? Negabiri ndakugire mugenzi aho mbona jewe ndi kurugendo ndiko ndaja kurondera yihuta induga nishikanye kugatumba muri komine yanje y'amavuko yanje abavuka komine twese dukoranira hamwe abayibamo abayifasha bose abayikoreramo inshuti n'abagenzi twicara hamwe n'imboneza zacu zituyagire kahise ka komine yacu tugire hamwe ubuzima bwa komine yacu turabayigeze nico twokora ubu twiginane dusangire ikiyago dusangire urukanywa uko vyari hambere ku munsi umuganuro Wavyumvise bro, biriko biya mu Burundi bwose bayi. uyu n'umusi wari w'amakomine agize igihugu cyacu c'Uburundi uba ku musi wa gatandatu wa mbere ukwezi k'umunani ukuma kutashe barundi twese dusidukane niyo mwa tuje kuwiginana n'uwacu twebwe namwe nimuze tuwiginane n'uwacu namwebwe abariya nimuze tuwiginane n'uwacu. Harundi bavuka komine kuva mu bihumbi 2013 uyu munsi twamatuhimbaza leta y'u Burundi yawudushiriyeho bakaba kajoko gusubira kubonana n'abavuka komine bagiye ahandi abagiye ku buzimu yandi makomine abajabutse imipaka baja mu bindi bihugu abanyeshure biga mu yandi makomine twese turata gusangira n'imiryango gusangira n'ababanyi n'inshuti n'abagenzi kuri uyu musi wa makomine. Uyu n'umusi wari wa makomine agize igihugu cyacu c'Uburundi uba ku musi wa gatandatu wa mbere twese umunani ukuma kutashe barundi twese dusidukane n'abategetsi bose kuwiginana n'iwacu twebwe namwe nimuze tuwiginane n'iwacu namwebwe abariya nimuze tuwiginane n'iwacu. Mr. B no beef. African touch. Umusi mukuru wa makomine mwiza kuri mwese.